utazi ingane babayeho benshi cyane nawe wiyumviye ufise bangahe uraherutse n'amakuru yabo wewe Imana tubabarire cyane hakaba igihuhuzo cy'ubupfuvyi hakaba igihuhuzo cy'ubworo hakaba igihuhuzo cy'agahazo cy'ingwara inzara no kugenda gusa abo bantu turabafise dufise abapfakazi dufise aboro dufise abashonje dufise abatagira impuzu dufise n'abari mu karenganya dufise n'abagwayi ugasanga uno munsi Imana yabagushiriye ku nzira ukibaza ngo ni gihamana kugira babahuri uzobimenya ngo amaze kwegeranyiriza amahanga yose imbere yiwe abo benshi bari mu mashengero kandi amashengero amwe atunze Imana tubabarire muri 2010 nagiye i Abuja muri Nigeria ndi muri hotel nsanga agapapuro bashishije munsi y'umwango abantu bari mu hotel barabemvita ngo baje gusenga bakababwira ishengero na adresse n'ibindi byose noneho ndabaza umuntu ari kuri reception iyi shengero yitwa Redeem Church ntishengero ibahe ati yo shengero na leta niyivugisha ati ratunze ifise nusu y'igisagara n'ivyayo ati bishop wahavuze jet privé zibiri ndege ziwe ziparitse baravuga ubutunzi ariko ndarindira icyo bambwira ikora ku mvuvyi n'abapfakazi nsanga ni zero Imana tubabarire cyane ukinjira mu isengero ugasanga umuntu umwe avuze amapera 10 y'ikirato uwundi bicarana ku ruhande iyo imvura iguye ni problem kubera kuronka hashinga ikirenge ni ngorane kuko ikirato cyatobotse imbere n'inyuma kandi ukabibana amahoro ugasanga umuntu umwe yaba umugabo ugasanga avuze costume 40 mu nzu abagore bo ntawo bivuga bacerezwa na garderobe gusa misi yose bavuze ingorane z'ubwinshi z'impuzu Imana ishimwe cyane ariko ugasanga ntibashobora kwiyumvira uwundi basengana yatanguranye umutama numwe muri janvier ageze muri December amesa wawundi ari wazana ariko wucerwa mu nzu y'Imana kubera uri kucagura impuzu wambara Imana tubabarire cyane biratangaje abantu bagakorana umurimo w'Imana ugasanga umafise imiduga 5 uwundi agendera kuri taxi vero kandi basigiwe amavuta rimwe Imana tubabarire cyane bakicarana kamwe ariko n'ibitangaza imvura yagwa akamubwira ati yewe Imana ibane nawe tuzosubira ba bishop ugasanga n'abamusenyeri bafise mayentandase mu nzu bafise abakozi atakindi bakora ari kubigira ingene bafungura gusa ariko uwundi bakorana hari imirimo y'Imana umushishiti wafatanye n'urutigo mugongo Imana tubabarire cyane birabaje mureke tuvugana ukuri ingene mu nzu y'Imana abantu buba bakagutabuza amatika yo kuja kunezererwa muri za Malaysia kuja kwicara ngo bafatana ku migongo y'inzovu basize mu nzu y'Imana hari abana b'imfuvyi bataja kwishuri hari abapfakazi batagira icyefone cya ruguru mugabo agafata amamiliyoni akaja kuryama mu hoteli no kwifatisha amafoto ari ku mugongo w'inzovu kandi ngo ni mwene data Imana tubabarire cyane abagore babo bavyarira muri Amerika abandi muri South Africa mugisha nabwo n'ikindi kintu Imana tubabarire cyane ikirabaje niki nuko umukene ari mu ishengero niyagwaye niwe bitangaza kandi yabimenyesheje umukene yaremba ntibitangazwa mu ishengero ariko umwana wo kwanaka kubera avuze amafaranga umunsi ameze iryinyo rikaba iminsi mikuru mu rushengero dushina Imana bebe yameze amenyo umukene yagwara ntibivugwa ntanagemurirwa kandi yanawera ntibabitangaza agapfa kihamba kandi yaravuze ishengero ari kumwe n'abandi kubera iki Satani yinjiye mu nzu y'Imana yiba urukundo rwa bene data ararutwara icyo bituma rimwe tureka tugasirimba bikabikarashishi gusa kuko utagira urukundo ntazobona Imana kandi Yohana yavuze ngo uwanka mwene se ameze nk'iki n'umwicanyi Imana tubabarire cyane igihe kimwe nigeze kuja kuvuga ubutumwa ahantu uwo mugabo abanza kunjana ahantu mu cyumba aranyigisha ibyo mvuga turabona bimeze gutya we uri umuntu w'umushitsi kandi waze kuvuga ubutumwa kijya gise kugaragaza cyuzura amafaranga kubera ndamubaza nti n'iciki ngo nico gufasha imfuvyi n'abapfakazi numva mpemwe arambwiye ati arakubesha ayo mafaranga niyo kuduza nivo dovi yiwe gusa ndavuga iby'Imana yambariye sinabicishamo kuva uwo munsi ashira kuruga ati ntuzugaruke hano ariko ukiyumvira abantu bariko bakorera mu mavuta y'Imana ameze gute reka nakubwire amavuta Imana ishira ku bakozi b'Imana afise intumbero na mission Imana ishimwe cyane haleluya usomye hariya muri Yesaya 61 kuva kuri 1 gushika kuri 3 ingana Imana amavuta y'Imana cyaza gukora kirahari Yesu nashimwe cyane icyambere ngo nitubwire ubutumwa bwiza abaciye bugufi banafefewe abaciye bugufi ikindi ngo nidutubike imitima imenetse abagwaye akabonge erega abantu benshi bujya mu ijoro barabararira baraza imitwe mu biganza barira bwaca mu gitondo bakisiga utuvuta bagashira akagafu bakihanagura bakaja mu ibarabara